Shalom shalom bakunzi ba Burundi Kingdom TV nizere ko umeze neza cyane nubwo ntoje ni plaisir yagarutse iyi ni Burundi Kingdom TV ndabasanga mugiye subscribe like share ndetse na comment mu gihe uri mushasha utari mushasha ni commentaire partage ndetse na share ngira murumva umudiho indirimbo z'Imana. Alright, Burundi Kingdom TV kabagendeye ntenga busoro exactement muri zone Kanyosha Commune Muha kuri Christian Community Church ariko abera igikorane kirimo avuga utwa nka Bishop Samson n'abandi benshi ndetse na musitanteri w'ikomine nziza yacu ya Muha akaba ariho asanzwe ari. Murumva ngira ngende guhezagirwa abasha namwe muzohezagirwa ni atari kweli. Alright, mugumane natwe murabe ikiganiro cyacu turabakunda cyane. Ndi mumwe muri yo mpamvu ntayiko mvuga menshi. Bakunzi ba Burundi Kingdom TV nabwiye ko turi muri ntega busoro exactement mu Kanyosha iyo ni zone commune ni Muha. Ngiriwe bakweje kwakira mu tata mugenzanje aririmba cyangwa urarapa? No, ndaririmba. Sawa. Ni sawa. Witwa nde? Finesse. Finesse. Yeah. Alright. Ni byiza cyane. Ama abavyeyi bakwise gute? Mu mazina yose. Yego. Nishimye Finesse. Yeah. Shaka uturimbire gatoya. Adoration. Yego. Ntabaritswe bwe mwami ntabaritswe bwe Yesu ariko izina cyawe data rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda mwami ntabaritswe bwe. Yo umwana arabitse uko arandusha kandi nawe ndazara kurusha urumva birumvikana kandi biratahuritse. Usanzwe uri muri team ya TBMB. Bisigura iki mu majambo yose? TBMB The Bless Music Band. Ariko mwana wampwe muyeranye n'abakuriye muri eglise uko ne utekereje ni hatari. Mu TBMB gizo n'abakobwa bangahe? Abakobwa bangahe? Turi bane. Yego. Kuba uri umuririmbyi ukarimba gospel biramaze gushika ukiyumvira kuzoja muri studio umunsi umwe giti wawe birashika ndavyumvira uravyumvira wowe umaze kwandika zanje birimo wowe ufise indirimbo umaze kwandika? Boje ndafise ko indirimbo gusa nazo ndatora muri studio bivanye n'uburyo. Umwana ngo afise indirimbo yarazanditse kandi ngo zimeze neza ifo yuko muraba mukamuha amafaranga akaja muri studio kuko indirimbo yarazanditse kandi ifoke dushira ivy'Imana imbere hanyuma isigaye ikavyikorera. Uriga? Ego ntiga. Mu kangahe? Witiam. He mu Ruziba. Ariko mbona umengo umunyamundi cyane naho menga amasoni ni menshi. Je ndafise amasoni menshi cyane ariko ndatinya abantu cyane ni kwa kuntu ko kwididisha ko bakizwanye ndazi donc tutababona bakora ibyo bashatse tubabona akigira bera cyane. Yaje kunyene nti niko mezi ndafise amasoni no muira ndafise amasoni kubanzi naho nyene. Nihe muririmbyi yarimba nka gospel cyangwa izindi ndirimbo zisanzwe ko mu Burundi uvuga ati ngiri witeka ryo kuja muri studio hama nkandika izina ndifuza kuzokora indirimbo ntojya? Wo mu Burundi cyangwa wo mu Burundi? Darlene ndamukunda. Darlene hanze y'igihugu na mu Rwanda? Yego. No umugabo cyangwa umukobwa? No, peu importe. Darlene nyene ndamukunda ari umunyarwanda to Darlene aririmba. Ndamukunda. Shaka kwimba indirimbo yiyo. Fata ukuboko Yesu nkomeza nkamunkomeze kuko ibihe bigenda bishira nasanze nashoboye muri vyose nkeneye dusubize mw'imbaraga ni wowe dutegereza twibuka aho tunanirwa ngejeje ngaho tugende gushokora
ni kihe kintu wabwira nk'abajene batarakizwa ni kihe kintu ubona wowe ubajyanye uvuga ati basi ikindakirusha abandi bana batarakizwa ni kihe kindi kintu wobahanura bono bahanura gusenga kwanza ubwa mbere gusenga ni ikintu cya mbere kibaho ku isi atagusenga nacyo wokora hama kira umuntu afise hari benshi bafise taha gusa nazo bakoresha bazigamwo mu bindi barazi kuririmba mugabo nibaja basi mu buhinga bo bafasha ama nabo bamenye kuririmba canke bamenyekane naho jewe ndi umushasha nabwo ndatangura kumenyekana gusa ndibaza muri TBMB tuzoshika kure hari gihe usanga umwana akijijwe vraiment réellement akijijwe turi kuri église comme ça turi kuri église natwe ngo ugasanga umuvyeyi wiwe ntamushingira intahe ni kihe kintu wobwira abo bana ico twonobwira abo bana nyene ugasanga ibyo babigisha mu Sunday school bicuma y'amatwi birashika mutwe bugene baba bameze sinzi nibumvira nibigaba twavuga ko biba ari bigaba ariko tubasavye ko n'abavyeyi nyene yuko bokora abavyeyi bakabashigikira bakabashingira inahe nziza kaje ku bwanje abavyeyi baranshingira inahe nziza ni yuhe murongo muri Bible uvuga ati umurongo waramfashije umurongo vraiment uzi benshi cyane ni muri Yohana 3:16 avuga ati kubw'urukundo Imana yakuze abari mu isi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwiza wose ntazaferuwe ariko ahabwa ubugingo budashira uwo murongo warangiye mu mutima kuvanza umwana donc wowe utahuye gute nkawe kubw'urukundo rw'Imana Imana yaradukunze irabamuga ku musaraba kubwanje basi kuvya vy'wanje irakubitwa yo ni vyinshi Imana yarababaje kubwanje cyane ni byiza cyane uracyari umwana reka imyaka ngahe yajya jewe ofisi imyaka 15 witiye bagire ubu merci Dori naye numva no kubaza byinshi gusa kubw'umwanya wawe reka turangize hati nawe wifuza ko ndakubaza ntakubajije ico wari wifuza ko ndakubaza je ntakubajije wapi nakihari bakunze ba Burundi Kingdom TV nizere ko amahoro ari menshi uko natwe amahoro ni menshi ni nayo mpamvu twagiriwe ubuntu tukaza ahantu nkuko muvyumva ari umupasiteri ariko aravuga ijambo ry'Imana niyo mpamvu ngize vuba ngo ngende numva ubutumwa and then bandanye mba ukomeye cyane muri Kristo nkuko muyibona ndi kumwe n'umupapa yubashe aranaberewe cyane akaba ari Bishop Samson akaba arongoye Eglise Christian Commune Church Pastor Manshem amen Imana ishimwe cyane amen murakomeye turashima Imana mwe mwaje muri evenement yaberenga kuri no Eglise imwe mu Eglise musanzwe mutwara mu Burundi byagenze neza cyane gose cari cyatewe iteka n'Imana Imana yakibayemwo abantu bitanze bizanye n'inyubako hanyuma twaryohewe cyane ibyo mwasabye Imana nibyo byabaye canke harenze ko gato ibyo twasabye Imana byabaye nubwo muri twebwe dufisire kwa rirerire Imana ishobora kubikora umunsi mwirakora umunsi zikongera igakora kwavuga ngo mu Mana twamatwiteza ama surprise menshi kandi abari byiza gusa umuntu avuze Bishop bisigura iki nkawe kuri wewe Bishop ni kuvuga ngo umutama w'ishengero kwera abansanga bakuze nka Papa Juste n'ayandi mazina Bishop n'umutama w'ishengero nk'ubu jewe banyita Bishop kubera ko ari je ndongoye abapastori bose bo mu Burundi muri sengo rya Christian imaze imyaka ingahe imaze imyaka 13 ego no barayitanguje canke uri muri groupe y'abayitanguje iri nije nayitanguze ryahereye mu nzi wanje hanyuma twasenga Imana n'umuryango wanje yego hanyuma Imana ituzanira abantu none Imana yatubwiye ngo ni mugire Eglise cyo tubwira Eglise yitwa Compassion Church hanyuma duca tonka inshuti zo muri Amerika yego zahavuye zidusaba ko duhindura izina kugira ngo tugire izina rimwe n'iryo sengero ryo muri Amerika niho twaca duhindura izina tuva kuri Compassion Church duca tuza kuri Christian Community Church yego hati imyaka myinshi 13 ni myinshi wowe kugira niyerekwa
yuko hazoba eglise izoba ishengero ry'amahanga reka ndavyita uko nyene babona bizokunda nyene cyane kubera ukwizana ko ari bwangane nkuko kungana uyu munsi ubwa mbere nuko mu ntango byari bigoye buretse gusura umuntu uzi kurindira Imana yavuze kuko twarasengeye ahantu mu rusengero rw'amatafari rwabomagurishe rw'amabati kandi sinagira amafaranga nari nkenye mugabo ngiye gusenga Imana ikambwira ngo nzokubakira ama eglise menshi nkabifata nyene ko Imana ivuze bivuze isezerano irashira ego cyanda nguma kuri iryo sezerano ry'Imana uyu munsi rero tufise ama eglise menshi turiko twubaka mu ntara zitandukanye mu ntara ya Cibitoki mu ntara ya Ngozi mu ntara ya Kayanza Makamba Bujumbura Rirare Rumonge turiko twubaka amashengero kandi tubona ko biriko bigenda neza cyane hari ama eglise menshi no mu Bible biranditse ngo mu gihe cyanyuma hazoza ama eglise menshi hazozavugishwa benshi hari ama eglise menshi usanga hari mwinjyane kandi ndazi nawe uramaze kuvyumva manzo kosore aka kantu uvuze ngo muhazoba bavugishwa benshi oya havuga ngo muri gihe cihezo abantu hazoza bayita abavugishwa n'Imana benshi ariko abavugishwa n'Imana y'ukuri naho baba bake ubushobozi bw'Imana bumira buriya bundi amen uramaze kuvyumva uko gusanga hari injyane mu eglise bapfa jembe pasteri ngo bivaye najya amashikanwa batanga wowe kubwawe bivuga kwiki ntibirigira bishika atari wewe ugashika ko nko mukundi mu pasteri usanzwe urongoye ntibirashika ubwa mbere no kumenya ko satani arondera isengero kandi agwanya isengero mu mugambi w'Imana rero nuko abantu babana amahoro mu mugambi wa satani nuko abantu baswana none ntabona abantu baswana ndapfuye amasikano badapfuye ubupasiteri ntabandi abana bo mu mafamiye bagwana nuvuga ngo n'umugambi wa satani buri kwaranguka canke isaka rya satani mugabo umugambi w'Imana twebwe iwacu ntibiraba kandi nizera ko bitanazo n'abamwe izina rya Yesu kuko iwacu nta mupastori n'umwe nta murevera pastor n'umwe ahembwa nta numwe arekuriye kujya n'amafaranga makeyi oya bose bakorera Imana nizo bahemba akabazo kamwe kari bizarre apare kuba muri pastor cyangwa bishop mu buzima busanzwe mukora iki mboje nabaye pastor kandi bisengo umuntu muhembwa mutunzwe n'ubuntu bw'Imana gusa okay ubwa mbere ntaraza muri iby'Imana ndamunye politike maze kuza muri iby'Imana va muri politike nza muri iby'Imana hanyuma muri iby'Imana rero ndakora ivy'iwanje akazi ndakubiye akazi nkora woce twenga nurashobora kuba nambaye costume ati none ukora iki banyene ubwabo ntusanga Imana ikugiriye byatura amatafari ku mpanda usyasa amatafari ndio pahura vyita kuziza amahema niyo nzizira hari amahema kenshi cyose nuko kiba gutungira umuryango kandi ndabikunda cyane kuko ikintu cyose nkora nkabona kirahaye umukata abana banje ndabishima Imana yego mu gihe uba uri muzima ufise chance yo guhindura ejo hawe gusa nyine uri umupapa biba bigoye cyane okay nagira ndakubwire yuko ndafise n'abagenzi ndafise abagenzi babonye ba musitanteri bari ngaha bajya n'abagenzi banze bansigikiye bajya babonye bari ngaha ba Sibrozone bajya bose ni inshuti ziri hafi hanyuma si ibyo byonyine ndafise n'inshuti ziri hanze y'igihugu ndafise inshuti ziri bari muri Amerika bari muri Sweden harabona sengeri bagiye baragenda hanze bagira ubuntu babonye ikiganda cy'Imana rero rimwe na rimwe baragera igihe bakanzana akadolari twasabye umukozi w'Imana turaguhezagiye hama abana banze bakaza ku ishure hama bakarya umukate neza n'akamurete bakakarya umva ni bya bindi ijambo ry'Imana rivuga ngo mumanze mwitwarike iby'ubwami ego bisigaye n'inyongera ndavyibuka neza nuko nyene ijambo rivuga ngo mwitwarike ubwami bw'Imana ibisigaye muzovyongerwa rero muri jewe watanguriye ku by'ubwami ko natanga mu by'umugambi w'Imana mu by'ubwami bwa Kristo ndizera ko inyuma yanze ari heza n'imbere ni heza abana banze bazobaho neza nanze nzobaho neza nabuzukuruza banze bazobaho neza kuko nakoreye Imana
nta muntu ngo yigeze akorera Imana ngo maze amaramare. nta wakoreye Imana ngo yikorere amaboko nta n'uwayifukamiye ngo amaramare. Bishop ufise abana bangahe? Mfise abana 8 n'abuzukuru 3. Uravuga ngo situnga abantu b'abapasiteri kanshi ngo abana biwe ntibakunda gushira ikirenge mu ciwe, guhonyoza ikirenge mu ca papa wabo. Ça veut dire que badakurikira ivy'Imana. Wewe byarabaye ku bana bawe, si bitabaye ni ikihe kintu uba warakoze kugira ngo ntibabe nk'abandi bana? Okay, nagira nkubwire Paul avuga ngo dusoza byose no duha inkomezi. Ivyacu dashoboye n'Imana ibishobora. Abana banje barakizijwe bose. Ariko no kumenya ko mu myaka y'ubuadolescent tutiza kugwana navyo. Hanyuma kandi nta buhinga bubamwo afite no kubatahura cyane. Abana ndabatahura kandi barakizijwe. Hanyuma bese muze babona muzangara baririmbyi abandi nawe n'umwe avuza piano muri ni kujya nyene barakizijwe gusa no kumenya ko n'imyaka nayo ari izindi ngorane. Iyerekwa n'ubuvugishwa ubitandukanya gute? Ubuvugishwa n'Imana ivuze. Iyerekwa n'ivy'Imana yakwesha zose uzogeraho cyangwa uzoshikako. Nk'ubu je mfise iyerekwa ryo gukora amasengero mesi ngaha mu gihugu no hanze y'igihugu. Urumva iryo ni iyerekwa mfise. Na kandi ngize iryo yerekwa nagiye gusenga Imana irabinyemerera irambi impishura ko bizoba. Kugira uve muri politiki uje uze gukorera Imana, ni yerekwa wagize canke nyene uvuze ati je politiki biranse reka je gukorera Imana? Muri politiki ubwa mbere no kumenya ko umuntu aba ari karanigana ngo aronke ikibanza runaka. Rero ni naco gituma harigera igihe yabonye vyanse ko umwumva aca kubesha agaca yigira. Muri politiki no guhendana abantu bakwemera ibi nabiriya nta kibazo bigutera, ariko muri ibi vy'Imana uvuga ukuri ukakubamwo kukakubera umugisha muri uko kuri uri kuravuga. Uri umupasi bishop ugisha neza uko umaze gusengera na benshi ndetse umaze no kuvuga ijambo rigakora ku mutima ya benshi. Nko minota nk'ibiri nirihe jambo wobwira abakunzi ba Burundi Kingdom TV ndetse n'abarundi ba mu Burundi canke mu mahanga basi wobaha nka kado nka surprise? Okay. Hari jambo Yesu yavuze muri Yohana 1:12 yavuze ngo abamwakiriye bose yabahaye ubasha gucika abana b'Imana. Nagira mvuge n'abazonyumviriza ko kwakira Kristo uburonse uburenganzira bwo guhinduka icari mu gihe cyo muri Kristo Yesu. Uburonse ubugingo. Hari ubugingo dufise twavuce twambaye inyama n'umubiri. Yego. Umubiri ni n'amaraso n'amagufa n'imishi biri muri twebwe. Ariko iyo umuntu yakiye Kristo aba yakiriye ubugingo. Ivyo rero abadogiteri barashobora kuvura izindi ngwara, barashobora kopera umuntu bakabona ibintu byose bimugize. Mugabo ntibashobora kubona ubugingo kuko bwatanzwe n'Imana kandi bunyegezwe n'Imana nyene. Yego. Birumvikana. Hari jambo mwasone je nandi hanze ryo muri Zaburi. Nguhoraho akwishure ku munsi w'amagogo. Yego. Byamfashije. Ina nacerewe gusa nyene ni hahandi ivy'Imana nta ubimenyera igihe ngo n'ingoma y'imyaka igihumbi irasisezerano ryayo. Nizihe ndoto mwoba mufitiye eglise yacu kuko iri mu gihugu? Okay. Ubwa mbere no kumenya ko dutanguye kubakuru ngaha mu Kanyosha. Mugabo muri iyi commune ya Muha ndagomba kuzokubaka urusengero rugeretse nk'igorofa nka 3. Kandi ivyo ndiko ndabisengera cyane kandi kubona Imana igiye kubizana kandi igiye kubikora. Kubera ko bamwe bari bamfaze kubakuru bambwiye ngo tuze tubomoruru mutwubake gwiza. Ndavuga toya ahubwo twashobora kubaka handi ahanyene muri meri ya Bujumbura. Yego. Twashobora kubaka mu ruziba rero urugeretse amagorofa hejuru ko twari twateguye muri Prado office no rusengero rugeretse. Ubwa mbere harimo sare aho dukorera inama. Ubwa kabiri hari sambira abantu barara nk'abakozi Imana bwiruguru basikira ngo bakaruhuka. Hariho bafise ubwogero, afise aho bafungurira, afise ibikoni aho batekera. Ivyo nivyo nasengeye kandi ndezera neza ko Imana izobindonsa. Yego. Mu gihe ikugitije ubuzima uzobibona ko ngo tubeshejwe no kwizeye. Ndavyizeye.
uwo mupasi basi nguma ngaruka hahandi ubimazemo imyaka myinshi kandi Imana ntabwo yigeze gutetereza rero hari ukuntu abakristo b'iki gihe dusenga rimwe kabiri ukisonza cyabwa saa sita ugaca ubiheba ngo Imana ngo yateze kunyishura nirihe banga wakoresheje nirihe jambo ryaguhaye inkomezi kuko ngo byose biri muri Bible gutahura no kumenya byose biri muri Bible nirihe banga wakoresheje ni jambo riri muri Matayo ku murongo w'indwi ku gice cy'indwi ku murongo w'indwi riva ngo musabe muzohabwa sasa nandi jambo ndarikonde si kibazo cyo gusenga gituma abantu bibananira ni kibazo cyo kurindira ikintu umwanya mu mwanya dusenga tugomba kurindira kugira ngo Imana isohoze umugambi wayo kandi Imana irazi irabona iratuzi mu mitima urashobora no gusenga ntiguhe kuko ibona iyo guha byo kuzanira ingorane byatumugira nk'amanyama uvuga shugira ubwibone wagura imodoka rugendo miza abantu ivyondo wagira ibiki ukacubona umenga wewe ni wewe uri gitangaza nta gitangaza kiriho kuri iyi si gitangaza ni Kristo wenyene gumenya ibidukwiriye mu gihe nyaco kandi ntaco asezeranye itazoshitsa rero ku bantu basenga rimwe kabiri bagacika intege oya uyu mupapa yasenze imyaka 10 n'ingahe gusa ubu ariko abamonyesha ubu savede yagize inkomezi maze arabandanya nibisigura ko satani atarosa kumufatira gusa wewe yahaye ikibanza cyane Imana pastor nivyo cyane kuko uravye ko natanguye vyari biteye ubwoba mbere navuga nko byari biteye n'isoni kuko hari n'abantu batashobora kuza muri eglise yanje bivanye no ko atari heza hameze nabi abashaka bose barazi ubu nabonye na musitanteri ko bazi nabibonye mu kwezi kwa kabiri twibaza ko tuba twatumiye n'abandi bategetsi bo kugwego hejuru baza bari ngaha kandi bazoza yego nikihe kintu wobwira nk'abajene b'abarundi bo ico nobwira ugwaruka ubwa mbere kugwaruka ni intambara ni intambara ko ugwaruka rugwana n'imyaka kuko imyaka iguteka kuba uko nyene uri mugabo tubana ko bogenda buhoro buhoro kuko inyuma y'iyi myaka hari ubundi buzima budasa n'ubu hari ivyiyumviro bidasa n'ivyo umuntu yumviye no musi hanyuma tugaca tubahanura kumva no kumviza abavyeyi n'abakozi b'Imana tugaca tubahanura kugororokera Imana kubaha Imana tugaca tubahanura no kugira iki no gukora kuko la majorite ugwaruka bagomba kubaho mu buzima bwo kugumaho nyene oya bakore Paulo avuga ngo udakora ntakaje tubashaka ugwaruka rukora rutagaya akazi kuko iyo abantu bagaya akazi ntibashobora kugira ubuzima umuntu arakora akazi kuko aba kameze ugakora kugira ngo uyu munsi uvemwo winzize kuko kibaho utinziza n'ifaranga rimwe n'amagorwa aruta yandi yose ni n'ubuhombe nk'umuntu yaba yifuza ko mumufasha mu bijyanye n'impwemu kumukuza mu buryo bw'impwemu kumusengera basi kugira mubwire ibanga mwakoresheje kugira mugera aho mugeze mu buryo bw'impwemu tukavuga mu buryo bw'umubiri oya mu buryo bw'impwemu iyo batora gute imbe nimero telefone ashobora kubasanga telefone nkoresha misi yose kuri WhatsApp ni 79 iyo niyo telefone nkoresha kandi wabonye barevera pasteur bari ngaha besi nabo nareje ndabategura bakiri n'abantu batarabana abakozi b'Imana bakiri abana urabona ko mubwira araba muri aya masengero ngaho dusanga tweze ari jewe mfise barevera pasteur bakiri bato kuko nabo nirereye ndabategura ure bageze ko batama bisengero si kuba mutama kubera ukuze ufise imyaka myinshi no kuba mutama kubera ibanga ry'Imana ndabona nawe uracari umuje aya nanje ndacarimwo urabona ndacarimwo vraiment ndumva ko nkirimwo undavye wo kwibaza ko nsaze mugabo wapi ntiwo guhabuzukuru oya nta biriya byabuzukuru nivyo mu mubiri mu mpwe mu umusore vraiment mu mana twiga dusaba tukuma twiyubura niko babivuga hari ikintu maze kubona nje nakibonye abajene benshi mu eglise ugasa sito nk'abana barakuriye muri eglise ugasanga kuva yiga maternelle ya Sunday school mugagiye ugasanga yagiye mu bindi bintu bibi gusa abijamu abavyeyi batabizi
ugasanga urumogi inzoga medimanche ukamusanga muri eglise wavuga ko iki pastor ngo rimwe na rimwe ubuzima dufise twabuhawe n'Imana yego iyo ubusamaye ko satani arabwokipa rero kuza mu nzu y'Imana ntibisigura ngo urumukizwa kuko abarozi abasambanyi imborerwa barajayo ahubwo duhanura urwaruka kubaha Imana bakirinda ibiyayuramutwe bakirinda ubusambanyi akaboregwe kuko ibyo bikwegera umuntu mu rupfu mbere uzira abantu bankurumogi mu kurugero nk'ugo usanga ataco bimariye haragera igihe hamwe bibagora no kumeza ntabakimeza ntabacoga ugasanga umuntu wo mu kabare n'umuntu wo kunywa itabi agasigaye atinya no n'abantu aho abantu bari ntahaturukire kubera iki rero ico ndabahanura ca mbere nibaze muri Kristo muri Kristo hari ubuzima hari ubugingo kandi ubuzima bwo guhinduka umuntu akaba icyaremwe giza cyo muri Kristo Yesu ni muri Kristo je naramwe nzoga kera je naramwe nzoga nyinshi cyane hazinga je nanywa nyinshi bo je nakizigwe nakimwe imbanwa nka mustere menga ntenza zinga oya nkingwa mustere nari ngeze kuri ya mustere 14 hama ndazireka njako ikatigizwe na zinga 12 nanywa nangikaziya n'amacupa abiri hanyuma ngeze kuba gukura gatoyi naciye mpe inzoga za brasserie nanywa Heineken n'imivinyo hama ndagira cyanda Deho nanywa nyinshi Heineken nanywa mese nashobora kunywa n'izika 20 ego nta kibazo byatera mu rugi wawe imborerwa buri kibazo gute oya basuhotera nk'umugore wawe oya twaragwana nyene none ndiko tayi dukizijwe twaragwana Imana yatabara kandi Imana igira neza ubu nawe muravye ubona ko akiri umuyaye yabaye inkumi kubera ko yabari ngaha yego muraba nagira mvuge ngo wamuhamagariye none ndabona umenga aya barashobora kumuhamagara umuntu uhamagare gusa urumva Imana ishimwe yakoze ibikomeye cyane ndamuhamagaye kugira ngo muduhe intahe gatoya intahe yacu ni intahe ikomeye cyane basi gatoya ko yandumva ni ndende rwose reka aje ababwire mu nshamake we hanyuma tuzofuma tugira part 2 nayo ntangora yego ntaho sawa murakomeye Imana ishimwe amen ndaguhamagaye mutubwire histoire yawe Bishop kera tarakiza asha twandika igitabo rero nka 5 minutes zonyene nta nuko subira kuvuga nitwa Nibizi Angelique hama twabanye n'uyu muri 98 ntaho twamenyana hama tuguma tutembera mu isi ataho kwiwe nanje ntaho kwanje tubana neza na neza mu nzu muri 2002 yego uvutse hamacha tuba mu buzima bw'igipagani nyene bwa mbere bwari ubw'ubukene bwa kabiri ubuzima bw'igipagani aho atacha tugera cyari kiri muri twebwe icyaha cyose cyaza muri twebwe twaragikora twari tubaye mu buzima bwo kugwana tukahukana nta buzima mu busanzwe bw'umunezero twari dufise eko nivyo numva umengo novuga kuko mu bw'incamake sinzi ibindi mwombaza byagenze gutogira mu kids ni Bishop yatanguye gukizwa cyane waje mu bw'ijambo Bishop kera tutarabana yari umukozi w'Imana ari umujene muri Eglise ya Emmanuel hamacaragwa acambwira ngo nijana mu kuyishije ngo ikiyeri cyambere yanyoye ngo nico yanyoye turiko dusangira hanyuma tubanye uko turabana mu buzima burebure bubi mugabo mu gukizwa jewe yambereye ikiraro kuko we yaronse uwundi muntu amuha ubutumwa nk'umuvyura hama uyaravyuka avyutse rero nanje caramvyuka nacamenyesha Yesu kuko je ntabona arinzi kandi ntanona ari niteze kuzomenya kuko ubwa mbere bwo je nari nararahiye indahiro yuko je ntazoherukira Primus nari navuze ko igihe nopfa bazompamba na Primus 4 imwe mu birenge iyindi ku mutwe zindi zibiri ngaha mu rubavu yindi yo ngaha kandi nari nkomeye gose ku bintu byo kunwa inzoga mugabo nca ndakizwa kubwiwe kandi nakijijwe afise gahunda bivanye nuko twe tubanye n'uyu gahunda yuko mu kwindwi muri 2006 nahukana ndiko ndarondera amafaranga twubatse
nari ndindiriye umwana yiga muri deuxième primaire mvuga ati ndekipere bilete ndonke na déplacement hanyuma mu kwindwi itariki zibira rose bilete agiye ku kazi nje ngenda bivanye n'ubuzima twari tubanyemo mugabo Imana nayo ifise uko bigenza kuko ifise inzira nyinshi mu kwezi kwa gatandatu le 20 Yesu nawe carazi wacu imigambi kirahinduka duca turakizwa urumva ko yaramfitiye akantu ntarinzi kuko ndafise gahunda kweri yo kwigira nivyo niwe yamvyuye niwe yamenyesheje Yesu niwe yatumye menya kuririmba nabanje kubatizwa niwe yatumye menya kuvuga ubutumwa niwe yatumye menya no kwigisha abakenyezi kugenda mu maeglise atandukanye nkavuga ubutumwa nukuri aho ngeze uyu munsi ndabishimira uyu kandi uko nukuri murakoze n'abakobwa murabigisha batarubaka ndozara umunsi umwe ntangora murakoze cyane yego reka mbanaye na Bishop arabivuze byose watumye ahemukira Primus. Okay. Guhemukira Primus byari bikwiye kuko nawe nyene irahemuka ko niba yugura ivango pfugo ugapfa wisopa ariko kuzana na Yesu navyo bifise wakumvise ngo pfugo Bishop mwakoze cyane uteka wongereza umugisha abakomedi namwe mwakoze ndabashimiye kandi ndashimiye no ko mwatwitavye nizera ko n'undi munsi muzotwitaba mu kwa kabiri mu kwa kabiri ni hariya ni kera nzo ndabagendera kugira ngo tuze tubahe ibiganiro kugira ngo hanyuma nagomba ko muza kumfasha mu mpe ingene umuntu ashobora kugura site yanyu kugira ngo muyitange hano kuri abantu ngaha kuri eglise baze gukurikirana bino biganiro kandi baza bariko barakorerwa ciza neza yego cyane ngize neza murakoze uteka wongeza umugisha murakoze namwe Yesu abahezagira ndi kumwe na Reverend Pasteur Etienne asanzwe alongo Christian iri muri Ntega Busoro exactement zone Kanyosha commune Muha Imana ishimwe Pastor ishimwe cyane igikana cyagenze neza ikorana cyagenze neza mwabonye higanda cy'Imana nabonye namwe hari abantu benshi kandi ubushobozi bw'Imana bwagaragaye kandi byose tubishimira Imana yego nike gitangaza cyo cyakoretse hajya wabonye igitangaza hariho ibigaragara bishobora kubonwa n'amaso kigaragara kubera bitabonwa n'amaso hari n'ibitagaragara ikigaragara ubwa mbere nawe nakubonye cyo ni gitangaza kandi wari uhazi ariko ko bw'Imana byakunze n'abantu batandukanye baje wabonye batari bazi ngaha abategetsi n'abandi byo byose tuvuga ko ari gitangaza Imana yadukoreye yego musanzwe muri mu bwubako rwa eglise yanyu numvise muri ko bamwe yaterera imifuko 200 abandi 10 abandi 15 hoba habura nk'amafaranga ngana gute kugira eglise he ugize estime urakoze hanyuma murabona ingene imeze inyubako aha kuri runo ruhande rw'inyuma harakenewe amasima umucanga ndetse n'abakozi bashobora gukora hanyuma n'indani turakeneye amakaro amarangi n'ibiyo yego n'utundi nyene dukeneye kugira ngo ingoro y'Imana ise neza rero ubwo nyene sinokubwira ngo amafaranga ngo akenewe ngo nayo ariko ngereranije turakeneye nk'imiliyoni nka 20. Yego bakunze ba Burundi Kingdom TV namwe ba Kristo cyangwa ba Kristo ivana imyemere yanyu muravyumva bikenewe ni byinshi ifo ko mutereye ikorwa cy'Imana twubaka ingoro y'Imana aba boss tuzinanye mwabibonye ngira muranavyumva nikiye kintu cuba caragoranye muri organisation ino event na sinovuga ko ari cagoranye kuko nkuko twari twabiteguye niko byabaye n'abantu mwamwe atumiye hama ntibaje ko nabonye musitanteri yari ngaha Commune Muha n'abandi benshi twatumiye benshi ariko abaje nyene n'Imana yari yashatse ko baboneka ariko abari bakwiriye kugira ngo ibintu bikoreke babonetse nk'umuntu atazi ahantu Eglise Christian iri wohamubwira ukuntu yohaza avuye hariya
So murakoze Christian Community Church ubwa mbere na mbere ndayivuge ni Christian Community Church yitwa mu Kirundi ishengero ry'umubano rukristo si umubano wabubatse naganda biduge ko gusoce bitigoye ni umubano donc kubana rukristo hanyuma iri mu gisagara ca Bujumbura yego Commune Muha muri zone Kanyosha ikartie nayo bayita Nkengabusoro ni shasha irikira bavyabilize rero nk'aba zanana mu buraru ko bw'igisagara ca Bujumbura canke hagati mu gisagara ca Bujumbura bazana ni barabara rya gatatu Bujumbura Rumonge hanyuma baca bagera kwibarabara bita rya Kizingwe adresse yumvikana cyangwa igaragara ni kuri permanence ya CNDD-FDD kuja Rumonge baca badugana iryo barabara nyene gaca barenga mu Kajiji ahitwa Igifurege baca bashika muri Nkenga ni kwibarabara rya kane uharuye amabarabara kikama ni barabara rya kane ni ishengero riri iruhande y'amararo ari amararo y'ingurube yego yego nk'umuntu bayifuza kubaterera mase nka konti muri BCB KCB canke rimikash kandi ndozigezeho cyane umuntu agomba guterera turafise konti ariko nayo mfise ariho ujejwe ubutunzi ntari hafi ariko turafise limikash ni 68 yego 250 904 izina ni Etienne Babimpore mwayumvise apuma basensa mugakaja mu kigega cuhora kuko kuyajya urajya hama bigahera nikiye kintu wobwira nk'abajene ndakunda kuvuga abajene cyane cyo bwira abajene kubijanye n'iki haba mu buzima busanzwe haba mu buryo bw'inkwaya mu byose murakoze cyane abajene nanje ndimwo ndabona ko nkiri muto ndabasha cyo ndobahanura kino gihe nuko bakwigenza neza nuko umuntu wese arafise icimana yamuremeye kugira ngo akore yego narwe twese aho tugeze ubu cyari byo turiko turakora ko rwatahuye icimana yaduhamagariye tukongera tukitahura nabo turi rero abajene nabahamagarira ubwa mbere na mbere kwimenya abo bari muri ndino yavuze ngo I know who I am amenye uwo ari we kuko hari bihe ubamwo navuga utazi ico uhamagarirwa gukora muri ino si kuko umuntu wese arafise icimana yamushiriye kuko nimba umuntu atakorotse arinda agakura kabaho afise ico Imana igomba ko akora kuri iyi si rero hari akaryo keza Imana yitegurira umuntu kugira ngo akabe mwakora ico kintu rero igihe umuntu atamaze kwimenya ntaba kigikora nico gituma rero ndabahamagarira kwisuzuma kugira ngo umuntu amenye ico ahamagarirwa gukora uko birahari nk'akarorero nka jewe narabayeho ndumujene nk'abandi ndiga dufise intumbero ngo tuzokora ibi na biriya bikomeye n'ibindi ariko mu nyuma ngenda gutahura icimana yampamagariye yego abo rero ndiko ndagikora n'inguvu zose kandi ndabinezererewe ko maze kubitahura rero abajene nabo urashobora kwiga ugaheza amashuri ugasanga uri muri babandi bavuga ngo ndakeneye akazi hariya n'ahandi yego iyo umaze kwitahura uriwe ucumenya n'akazi utegerezwa gukora rero ndabahamagarira ubwa mbere na mbere kwimenya ni inyigisho nkunze gutanga hari igihe umuntu aba atanabizi kuko nsanzwe ndi umwigisha yigisha ijambo ry'Imana n'ibindi byo mu buzima busanzwe
abantu bimenye uwo baribo hanyuma bace babikora abo bakeneye ko ndabigisha ndafise imbuga nkoresha hariho n'impanuro zimwe dukunze gutanga. Izo mbuga uzivuga izo arizo himba Facebook ukavuga izo nukoresha? Ndakoresha Facebook ni Etienne Babi, hanyuma ndakoresha na Instagram izina niryo nyene hamwe na Twitter. Yego. Pastor Etienne mwakoze cyane. Namwe murakoze ndabashimiye. Yego. Ni Burundi Kingdom TV turabashimiye cyane kuba mwaravye interview yacu. Namutse twakoreye mu mavuta menshi tukagira ubuntu butangaje, yani yari blessing after blessing. Mwakoze kuba mwaravye interview yacu, Uwiteka abongereza imyaka yo kubaho, mu gihe ukora udakora byo gukureho nta kamaro ko kuba. Murakoze cyane.